Mazi dukoresha ngaha tuyakura mu misozi ya Inanzegwe, ni kuvuga ni ku birometero 9 uhereye ngaha. Iyo misozi rero barimvye ava mu bitandara by'iyo misozi. Kuvuga ni amazi rero meza, atangura guhingurirwa n'ivu imbere yuko ashika ngaha. Ni amazi meza cyane mu bitandara. Hanyuma mu gushika ngaha twashyizeho amatangi aho amazi ashikira rwambere. Hari itangi y'umuresi igabulira itangi y'ikirama ariyo tangi nini y'izindi zose. Hanyuma itangi y'ikirama igacihereza amatangi 3 ari ngaha ku Uganda. Hanyuma rero amatangi 3 niyo ahereza itangi ya plastike mubona hariya yirabura, ariho rero caduhera ruhingura. Umunsi iyo amatara atashitse turashobora guhingura apana amacupa n'amapake. Ariko byagwa guharura kubera ko amatara arumacikagurika. Ariko 3 arakorwa 5. Mwiterambere y'abene gihugu imakamba cyambere novuga nuko aha amazi yaciye hose twagiye turasiga amabomba y'amazi. Ibyo navyo bigatuma abene gihugu bagira amagara meza kuko banywa amazi meza. Ncamwumva ko iyo umuntu afite amagara meza ashobora guteza imbere igihugu, guteza imbere wenyene n'igihugu. Hanyuma ikindi bavuga nuko Uganda gwatanze akazi kuburyo kuva isoko hariya hariho abakurikirana umugende w'amazi iminsi yose bahawe akazi. Hariho abakora ngaha mu bihinguriro, hariho abashora, hariho abakurikirana y'amasoko nabo bacuruza nabo nyene urumva ko bariho amakori avuye muri ayo mazi. Ariko kandi Uganda ruriho amakori menshi. Rero nivyo novuga gutanga akazi rw'amazi abene gihugu hanyuma n'amakori. Ibyo bituma tugira icyo dukoze tubashije mu iterambere ry'igihugu. Urumva abene gihugu barashikwa umwe wese ngaha muri ntara ndetse no mu Burundi bwose arabashikiye. Rero si ntara gusa ya Makamba ahubwo igihugu cyose uko amazi ubu tugeze mu ntara za kurera ngo hose amazi arabashikira bakanywa amazi meza ntibagwara inzoka amagara meza bakore biteza imbere bateza imbere igihugu.